hari tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu mu bihumbi 2026 cabereye mu ntara ya Ngozi kuri centre y'Ingozi quartier bita Kinyamisanzwe mvukamo ntuyemwo ahari pete yiwanje nyene familiare meme twakwiye hasanzwe hari ubunywero ufasha abantu kuruhuka ku mugoroba iyo bavuye ku mirimo n'ibindi utanze akazi kugwaruka rutari ruto ko ubunywero bwisununuye hanyuma hari hagize imisi hari icika ry'umuyaga nkuba rimaze imisi yavuye kuco bita transfongo cari cahiye hari hagize imisi hari umwijima n'amaplaksore kwazi yaraha ugasanga ntapena umwanya munini nari kumbaza b'imedirecteur general wa Regide zingine dufasha ico kibazo kandi ari karakidufasha mugabo rero hari inkozi y'ikibi dasanzwe yatengere muri uwo mwijima yinjira afise inkoho yinjirana inkoho n'agapfuko bakarimwo grenade impuzu z'igisoda shasha n'ibotine abitwara ahantu muri kwahantu hakunda kuba hari abakara ajyayo mu bakoresha mu gikoni mu gukinjika ivy'abakiriya bariko barasaba babiterekayo tego rero ngo wari uhari twagiye twaze hirya no hino ababikora bashaka guca bagenda ngo babwire mu gipolisi ko afise inkuru hanyuma muri iryo joro nyene bukeye uriko buraca mu bucagucagu baca bageragera igipolisi kiza kugira fuye perquisition ngo hamaca bacerekana ati turafasha ibigwanisho kwa FAUSTIN Ndikumana iwe mu gice ni twako jewe ntunze ibigwanisho icira umuriro irementanya ridasaye ko ncira umuriro donc nshaka guhunganya umutekano w'igihugu kamaramazi hanyuma novuga ati ya mana dusinga idasanzwe yarabikoze kuko ujejwe umutekano waho hantu yaciye abibona bitaradaca muri iryo joro nyene ataza guhamagarajira n'abandi bakozi baraza bakibibona bihutira gutelefona inzego z'umutekano igipolisi ati muze mudutabara twebwe urabona ibintu byateye amakenga tubonye inkonga abakiye bagiye murazi ko kabarara k'abantu benshi tubibonye ubunyene hariho n'umufuko tutazi biwurimo inzego z'igipolisi ziraza haje icegera twitwara igipolisi mu ntara ya Ngozi azana n'umupeje aza kugira nyene peve nyene vyagenze arashika barakura uwo muzigo barakurikiza barabitwara cadutangaje rero nawe wakoze rero ko ari 6 baciye bafatwa ngo bagira enquête barafungwa batabura kubaza ati none abantu batabaje baja gufungwa gute igihe twese batwari enquête ayo enquête yego ni mu bumbize n'ibisaza mugabo ibyumvikana ingene umuntu ari naho yoguma ku kazi uwo muhamagara ukagira ico mubajije kuko yago arinza gutabaza ntari karaje hama urujara heza dossier gabo ikintu kiri mu kiri charge kiri kuri abo bantu uko nta kihari no kwa procureur nta kihari karabaza nawe sante ko nta kintu infraction nini bagi bwa tugatangazwa n'ingene umengo hoba hari ibindi bintu bishaka kubandanya kuri yo affaire kuri yo affaire ikindi nuko habaye inama y'umutekano harabaye inama y'umutekano irimwo inzego zose za province ngujikunda kuba kuwa mbere irongowe na buramatari wa Butanyerera inzego z'igipolisi zose zihari bazi ko bagira inzego z'igipolisi z'igisirikare ba procureur abajejwe iperereza abajejwe ubutungane ba PJ bose ariho bari ico kibazo kiravugirwa polisi yaje aravuga ati ico kibazo kimeze uku abakozi bo muri Butanyerera barakitelefoneye baratubwira ko bafise ikibazo turaza turabatabara abantu batabura kubaza ati none batabaye bopfungwa gute n'amatohoza ayo matohoza rero ne sinzi yuko abanayiyo abantu bigisha mu matohoza hanyuma rero muri ico gihe nubwo bwene cababuga cyo rero twebwe twagira dushikirize abarundi n'abakungu FAUSTIN Ndikumana nta bigwanisho atunze nta bigwanisho yigeze atuga nta bigwanisho azotuga bicira umuriro
iyo siyo ngwano yi irazwi urugamba je ngwana rurazwi kuva kera muri iki gihugu ni nubwo intwari bereye ivyiyumviro ubwenge politike z'igihugu abategeka icavuga iterambere ryoza gute ibyo twize ibyo tubona handi kuri igihugu cyacu cyo muri aka kaga niyo ngwano ya FAUSTIN Ndikumana birazi ushaka kunemeka ibyo bintu by'ibirwanisho nakamara amazi nasubiza ubwenge atari utwasubiza ubwenge furi kubara ibirwanisho bihuduburiye twagira kandi twiyamiriza iyo ngendo igayitse isoni ikiri muri iki gihe bimwe mu by'iremeranye muri no myaka abantu nkabo igihugu uravye ngwane dufise gifise turi ko barose ngene cyotera imbere cyagera gute ubu nabakaba kizinduka ngo je gucirirwanisho kwa naga muri umuvyo kwa ibihe tukirimo harimo gukoze bikibi burenze mugabo harimo n'ubujuju cagata muri abo bantu kuko ndabona ingene uri ko uracafuza isura y'igihugu kuva yuko ibintu nk'ibyo biba mu gihugu ugasanga uriko uratesha icizere ku nzego igezeko byanza ko zibikora gatagubwiza ati rero n'inzego ziriko zikora iki cyo bita credibilité des institutions igihugu none biyumva gikora nk'ibintu nk'abindi ukawifuza ko umugwiza atunga yoza akagishiramo umutagira gute bakigenza uko nakamara amazi cyo gituma dusaba inzego zikomeye z'igihugu umukuru w'igihugu umushiranganje w'ubutungane umushikiza amanza kizigenza wa republika izo nzego z'igipolisi ziperereza n'izindi abashinga amateka n'abavyo bahagarika ko kaja kabi muri iki gihugu ibintu vy'iremena yabyibiki ibintu tezuru bw'igihugu babihagariki n'umuvumo twaba turiko turikwegera abantu bapfuga bagira umushiranganje w'intwara w'ubutungane yari mu namashinga amateka ariko aravuga abantu bapfungiye ubusa bwa abantu bapfunga umukuru n'amashinga amateka nzongwane zo mu butungane iyi si kandi abantu babahe barese igipolisi bapfunga byana ko bafata inyungu bagira gute bigenze gute inzego zihari le ministère public est unique et hiérarchisé ibintu ngivyo bishobora kubana muri n'ibintu by'akamara amaza muri ibi barakwiye gufata inyungu bagatuzikira tubateye akabo kwini ka example ni naho abantu barateramira avuye kubuzi bakagira gute hari matax tugatanga mu ikomine nyene n'iryo terambere rya komine amarodo va turi hamwe muri za obere ni none umuntu agifise comportement ngiyo acigenza uko mu gihugu kigendera ku mategeko riva republicaine nizo bakwiye kudefanda izi nzego bagashika intwaro rusangi agateka kazira mu turuga turavuga ubutungane kurubwa kuri ubutungane bateza urubwa ya justice bige birwa abantu bidoga biriko biragaragara ukivana mu gihugu ubutwara undi ninde ubutwara undi ninde ufata ingingo ninde antadoro ufata ingingo ninde haro wapukira haro bose barabona situation yuko none ikibazo cyagihagarara baba banza wumva ngo tiko tura telefona ngo mu procureur cyo tubwe ngo bamugire ko pressure bagire gute amato vyumva cyo gituma n'ubundi dusabane mbere yuko baswana na procureur w'Ingozi yo dossier yashikiyeko hakore nyene nk'umugabo hano urutunganye ariko izo zirakarengana abo bana batandatu abana muri iki gihe cy'agashomeri abana bivire mu gashomeri bahejeje universite bahejeje za humanité n'andi mashuri yisumbuye bari bironka ibuzi gera comptable caissier sécurité guserva batunze imiryango bamwe bashaka no kubana biyigira bagira iki nawe nguraje turasara mushaka FAUSTIN Ndikumana ugaca
utubamwe ariko ngo binjira mu kasho abo bana bariko bazira igisivu saba ningo ntera kama abo bari kure baje kwibandaiza kwibera ubuzima bwabo kamisi yose ukabona ko aho uri nimba wakoze ivyo bintu ukabona ko uri umuntu ari karagenda uza gufungisha abana bifite imyaka 20 n'ingahe bakitangurira ubuzima biviriye mu mashuri muraza gashomeri kari muri iki gihugu mugabo uri kubaza ko nene ucafuza nugira iki atwaraga yinuze yuko abantu sinuba ngo guhindura ingendo guhinduza ingendo bamwe kubahinduza ingendo kandi inzego z'igihugu zikabikora kuko tubandanije uku iyi sura y'igihugu twirirwa baravuga ngo ibikiri biki ngo abantu ngo ibi byose bitera biva ngaha Procureur General Ngozi kora nk'umunyabutungane dossier vide abantu bareze igipolisi barabivuze baravyema barabivuga abapolisi barabivuga none abantu bafungiwe gushika byari zangi sinzi uko wari kuvuga ati nakabyi abantu barakwiye kugufata sinzi ko ari kuvuga bavuga ngo sinzi kubigira ngo fose tumugire nabi ngo kubintu ndi fose ndi kuma tumugire nabi kuki amwagwangi wangi ibyo turiko tubashikiriza bitirwa birashikizwa n'abandi nibi ni mu mbarira ingorane twe tuvuga mu nama nshinga amategeko buri sinabonye bagira tablo bavuga zazindi nta bantu babunye icegero cira amashinga amateka berekana ngo ingorane zihanze abanyagihugu bagiye kugira enquête ntimwazisoma iya nkete ni FAUSTIN Ndikumana ari yayikoze ejo bundi mu gikorane se n'umu mukuru muganga avuga ati aha karengane turiko turakora hana muri za nta tubuza abanyagihugu kwidandariza bwira gute tuti twihanure ati abanyagihugu nibatanyirwa ni nk'amazi ibijya n'ivyo nabivuze umushirangaji we gasa leta ibyo yirwarwa ati haguruka iki bingana gute umukuru giwe wenyene ndari bavuga muri obuha ibintu biriko biratujana ahubwo hagufata ingingo tuje hamwe abandi sinzi yo bari n'ubujuju burenze ubu hageze ko abarundi bahaguruka bakavuga tuti igihugu tugisove gute tugishire ku murongo gute kije hamwe n'ibindi iyi myaka turiko turatakaza tugwa muri ubu bujuju mu ndyane ibara vy'amahingurwa ugasanga turi nyuma igihugu ziko zirafata z'amakuzi usanga zimengo dutera kudukumira zigira gute kugira conscience ati tuje hamwe turabinge n'iki kintu tubigorora n'abavuko no musi bavuke jo igihugu mugabo tukaguma muri bwa bujuju bwe bwo hasi nibaza yuko hageze kameme yuko na cyane cyane inzego z'igihugu ego zifata ingingo ziboneka kuko abana bashaka bagira inaba abandi hajimana iratubona twese ico kibi mushaka gukora mukorera umuntu imana itubona twese inzego z'umutekano z'igipolisi izo nyene tuzi visikuze ziremanga neza ko ari bo baterefone batabazi inzego z'igipolisi z'umutekano kuri zo gushika no munsi uko tubizi gene tuzumva akibazo gihari ngabo dossier yita ko iri mu utuga ko nitegeza kujisha kwa OPG akagira PV abonye nibiki akaja kwa procureur ubu rero uraza ko hari bya bintu mu Burundi biba muntu witwi ukabura ufata ingingo ukabura ugira gute kibazo yahagaze ga mugabo twitwa tunavuga tuti twateye akamo tutera akamo procureur n'abandi basosho cyo bagira cyo bafashije harabahandi nagateye akazira n'abandi bantu bose bagira cyo bahanure uyu mugurira agateye akazira muntu bagira cyo bahanuye
nimwe tuba tuti bishobora bitakarisha icyizere cy'inzego nk'uko umengo mu nzego ntawe umenya gufata ingingo ntawe ugira iki nigaca barongo ubutungane ngo ntawe uzigene bukora ngo bwaye hehe ngo bwamunzwe n'iki ibyo byose ucome ngo biko bija kumugaragara ko ikibazo cavugiwe mu nama y'umutekano kiba kivuze kumugaragara abura amatari aro bari bakinje kivuze kumugaragara bya bindi wa unashura ko yabikoza avuga ati reka ngume nkorera mu rufuri ngiribi naho ivyavuzwe kumugaragara ari ibi Hore duteri akamu inzego abo bantu bashaka gukora ibintu bagira ikibondoda bagira iki babigize kuko amve ndo konte inzego zishatse kugira enquête zirashobora zabona abantu bari nabi nabo ashobora kubabona kumira bose n'izindi nyungu ashaka kubikamisha bagira iki niba baba ngo c'est population carcérale umushikiranganje ubutungane no muvise mu nama nshinga amateka kuvuga ati FAUSTIN Ndikumana agiye kugira ngo guhorokerwa ihibambewe kabisa ihibambewe jewe ibanga ni ryarindi ntaco niyagiriza ndabona ko niko nafashe igihugu ukiri kijuju canke uri mu mwijima ukabona ko jewe ndi umwasi w'igihugu ari jamwe igihugu jijuka canke uzotinda ujijuka kuko igihugu turabisanga n'ubwato turi umwe twese turiko dushikirwa twese ntangura ziriko ziravugwa zitagushikira gusa uri kijuju nyene kimwe cyane wewe ushobora kugenda ugategura ibintu nkabijya uja gatamo ubujuju kabisa no kubutazi n'igihugu nyene kibaho cyane gitagira gute ubonera hura ugabugarukiriza hafi rimwe nibyo hari igihe tubibona ibindi nabyo umuntu aratungwa n'Imana agakiyo hagira gute ibyo twese turabamo twagize Imana imbere ejo bundi hari umuntu w'umukozi w'Imana w'umugenzi yandikiye abwira ati horere ndakubwira umugani uri muri Bibiliya w'umwami yarakomeye n'intwaro yiwe yitwa Nabukodonozoro ati yashatse kubwira ngo abantu basenge ikigwigwamana ciwe ati haramwe abagabo babiri batatu uwitwa Shadrach Meshach na Abednego banse kubaha ibyo bintu by'ibigirwamana ati batirira mu nyenga y'umuriro Imana yarabakingiye bavayo ni freshere babateye mu nyenga y'umuriro bavayo ni freshere neza ati mu nyuma wa mwama ahubwo Imana yaramuhanye amarindwi arisha mu ishamba kandi arwara kumwe ivyo rero Imana ishatse gukigira umuntu amukinyi aho kantu karanankoze ukuntu umukozi w'Imana yakanyandikiye ati burya abamuriba burya byo mukora na mwebwe Imana irababo sinuhagarika rero nukuri sinuhagarika ufise ivyo nanyumve iyo yakingiye abo izo ntowe nanje zonkingira